Imyimenyerezo ku mugwi nserukiragihugu Intamba mu Rugamba ku bakinyi basanzwe bakina mu ihiganwa rya Primus League Burundi kuri uyu wa gatanu yarabandanije mu kigo c'ubuhinga c'igihugu kiri mu Ngagara mu gisagara ca Bujumbura. Abakinyi bose uko ari 34 batumweko n'umumenyereza mukuru w'Intamba mu Rugamba Etienne Ndayiragije barakwije imisi igera kuri 5 baba hamwe ngaho muri ico kigo ca CTN mu Ngagara bakora imyimenyerezo kuva ku musi wa kabiri igenekerezo rya gatanu Kigarama umwaka wa 2023. Bitegekanijwe ko bazobandanya imyimenyerezo mu ndwi iza, inyuma yaho basubire mu migwi yabo mu kubandanya bategura igice ca kabiri c'ihiganwa rya Primus League Burundi. Ivyo biruko mu gihe umumenyereza mukuru Etienne Ndayiragije yahisemo gufashanya n'abamenyereza nka Sahabu Paris, umumenyereza wa Vitalo FC, ari kumwe n'umumenyereza wa Rukinzo Miburo Abubakar mu kubandanya bategura uwo mugwi uzokwitabira inkino za CHAN mu kwezi kwa kane ko mu mwaka uza wa 2024.